kagafoto yampaye niko ndamwibukirako nkumva ku mutima ndaremye ngumana ivyizigiro kumusura izina tuzobonana kagafoto yampaye. Pour le moment ndiko nkora album yanje ya kabiri. Album ya kabiri yitwa kimwe guteranya kimwe bingana kimwe mu rukundo. Ni nshasha. Birashoboka? Iyo kumenyekanisha. So kuva icyo gihe niho navuga ko nanje kariyeri yanje yacidemara cyasa. Ese icyo gihe wasora iyo ndirimbo yawe agafoto wari muri mode yahe, wari mu bihe bimeze gute? Kubera wumviza amajambo y'irya bintu umengo wari mu rukundo wasokana n'umuntu byari bimeze gute? Yakuvuga ngo umengo urabizi. Bo agafoto ni indirimbo nanditse ndi muri internet. Indirimbo nanditse muri internet namujyama ku bitanda gutya umwe bari hejuru undi bari munsi. Hama jina ifise najyama hasi. Nafise ukuntu umuntu abyutse umuntu ava hejuru ujyama hejuru sasa kururu kurumva. Hama rero je mbyutse umutipe yajyama hejuru yanje yamafise imisuse akalbum kucyo gihe nta matelefone kwa dufise ama album akatafota akamwe karaba agafoto k'umuntu umwe yari umuntu umwe vraiment umukobwa umwe. Hama hamuraba nkamubwira ati we niyo nibiki uyu muntu amukunda ngo acasha ngo uyu n'umuntu ngo niwe wamukunze nawe. Oya se namukunze yajuste ko yari umusheri wiwe kandi umutipe yava ruguru. Umva acarambwira ati uyu shana umuntu umukunzi wanje akaniko gafoto yampaye nkundi kwishuri ko ndamwibukirako nkumva ko ndemye afite y'amajambo yose muri rukundo ko kwishuri bazi y'amajambo yose ari muri refre niwe yambwiye. Shana mubwira ati subiramo cyo ndafata agakaramu umva n'agakarani ndatwandika tuza tujambo nyene tujambo twese ndaheza. Wari ko arakopya rero urukundo uza kuririmba ukora kopya g'umuntu. Inspiration iva hose. Ushaka usanga ujya ara kwinspira we akakwinspira kubivanye n'ibihabayemo. Mugabo je maze kubiheza ako amajambo ya refrain nibuka ko nanya nifise ko twakundana cyaje hanze. Aho nyene ndakwizeye urabizi ko wewe oya cyane. Rero mfashaje hanze agiye hanze acha niho natangura niho nikunda mu bitabo nafise byo kwishure niho nabona kaga text gatoya canandika hejuru ti kagafoto urumva. Hama candaheraheza amajambo yose nshimva aje kubona umwe nanya nifise umuntu anyanspira niho naca ndayandika ndayiheza. Nibuka ko namaze nk'igihe c'amezi abiri iri mu mutwe ntarayiririmba. Amire arampamagara hari mu gitondo ngo uri hehe nabwo ndi muhira ngo fata imodoka uze ngaha kuri studio na we ari ukuntu yakora ingoma instrumental bo tugenda kuririmba. Cyangwa ati sawa cyandagenda ngiye ndayumvise gutya directement nashye numva ijambo ryacereza yandirimbo kagafoto ndayiririmba cyabigenda uko. Wow, urashaka kutuha kapera gatoya y'agafoto nimba ukibuka. Ndazi ko indirimbo yawe ya kera mugabo ifare ko turirimbira kandi tuyibuke. Kagafoto yampaye niko ndamwibukirako nkumva ku mutima ndaremye ngumana ivyizigiro kumusura izina tuzobonana kagafoto yampaye. Niko ndamwibukira nkumva ku mutima ndaremye ariko ubona akabuza agafoto yampaye ngana ko yaje abandi. Vyoshika none Emery ubunye uri mu biki ni indirimbo yawe gezweho antukagira nabonye ko YouTube yawe nyene ko kapa ni indirimbo vraiment ivume sana. Irimo ama image meza, irimo abakobwa bashizemo beza bakaje tukasinzi yo kwabihwanye na clip wari ukora Emery bize. Yego. Kapa ni indirimbo bwa mbere nafashijwe
nakoze muri studio ya Kori the Magic usanga dukorana hama video ikorwa n'uwitwa Oli Black ari mu JC Production baza ko ari sponsor ya JC Production hama ibisigaye byose nje nimenya kuriha ibikenewe byose muri video kapa n'indirimbo na y'urukundo ivuga ku bantu iyo abantu bari mu rukundo hatabura abantu bavuga amajambo hatabura amashaka kubateranya ariko iyo mupavunye kwihangana iyo mupavunye gukomeza ubucuti gukundana kutumbiza amajambo y'abantu hari igihe bamwe bavuga bayabaga bakarambi bakavuga ati bagya nabo kwitwara abahebeye hama cyanda yandika gucyo ndayiheza ndayikora video niyo ndirimbo ubona imeze kujya ego none kubera iki wanyu usanga kenshi ku bantu babazi usanga muri video zawe ataburamo umwana w'umuhira ni kubera iki iminsi yose tuko turabona Floris muvukana ariyo musangwe murakurikiranye ni kubera iki ajeje iki mu muziki wawe ni giki n'umugenzi canke ko yamuvana muvukana canke akunda music nawe nyene Floris ni umuntu akunda music ni muto yiwanje akunda music mugabo wewe ntafise igengabano yo kuririmba afise yindi ngabirano yiwe hama n'umuntu kenshi avuga ati bagenda kumbuye kuboneka ushaka kumufisha mu video kandi n'ibintu nanje binjohera kuko ntawuzi vyejo ejo twashaje mbwa tushobora kwicara twereka abana ati urya ni mutonto wawe urya ni naka so kenshi rero akunda kuba ari mu bintu by'umuziki wanje kandi ara supportinga mu bintu byinshi by'umuziki nje gituma ubona kenshi rero aranabikunda ni hamwe nyene usanga wowe ukunda ikintu mbwa udashobora kugikora mbwa akaja prefera gukora bijya ashoboye Wow, numva biryoshe cyane antuka nanje ngero zohava ntumira nanje nze kwidumbamo gatoya urati ko bitongwa nabi kandi mu kwini video ushobora cyane sabe ko dramarira Ntugira ikibazo zo kubwiye urashaka kuduha refrain ya kapa antuka turakunda ufite ijwi yize keneye ko umuntu turirimbira uririmbira abantu bakwagukurikirana iyo babiri bikundaniye ntiyabura bashaka gutoba iyo babiri bikundaniye amahara bo bitagwa neza bagerageje kenshi ko rusenyuka urukundo rwacu mombebe ariko amajambo aho kutwica yatwongeye intege bararindiriye barahebuye ko duhebana barananiwe bararindiriye barahebuye ibiganza baramanitse iyo babiri bikundaniye amahara bo bitagwa neza ndumva birashusha kararyoshe eske niyahe ngabirano tashana n'ubwaye buhinga ukoresha kugira ngo indirimbo zazikumane akanovera ntuka urumva ko ari indirimbo zifise amajambo akomeye kandi ziguma zidomina ku radio cyane ziguma zisirikira ofisi abantu bazikunda bafite abakunzi benshi Emery urumva niyahe nicaye ikintu ukoresha kugira ngo indirimbo zizene amajambo aryoshe n'abantu bazikunde gucyanya je muri principe zanje nihaye yuko sinshaka gukora indirimbo ivuma ariko nshaka gukora indirimbo izokwamaho kuko indirimbo izokwamaho niyo ndirimbo nzoshobora no guhagarara mu busaza umwana cyangwa umwuzukuru akicara akavuga ati papa yararirimbye soko ko yararirimbye so bisaba ko nkoresha amajambo meza bisaba ko nkoresha amajambo azokwamaho nico gituma usanga kenshi bavuga ngo indirimbo ziwanye nazitondera zisoka zifisa akanovera nuko mba mfise ijya target yo kuvuga ati ejo nzoshobora guhagarara imbere y'abana banje bambwiye ati ndirimbe ko neza ko hari abantu bazoshika imbere y'abana cyangwa abuzukuru ikabura ibyo baririmba bivanye n'ibintu baririmbye bakiri bato so ico kintu nico ngerageza kwirinda kugira ngo nzobe mfise cyangwa umuntu azoba ari capable yo gusubiramo indirimbo no mutasoma indirimbo za Chancho wa Miss tasoma indirimbo za Nixa David zabaye abastari ba kera nuko badusigiye indirimbo nziza z'akanovera zikozwe neza zanditse neza nanje niko nanye nabibonye ndavuga nti kubera iki je ntomera ntosiga nanje umugani abantu bazovuga ati indirimbo uyu muntu yarandika indirimbo ziryoshe yanje tuma ubona ko ndazandika kujya akavuta akanovera antukana ahantu kenshi bashaka kurengana ukaza wumva ngo Emery indirimbo iraryoshe cyane indirimbo imwe ndakwibukira ko cyane nkunda niyo uri iyo ndi muhira nkumva ni Emery
indirimbo sinzi ko ndivuga antuka ndaza kwikubwira inyoni nguruke voilà antuka bizi ko ndayikunda shika uri ngusange tuyage voilà okay iyo ndimo vraiment irankora ko sana iyo ndimo ndagukundira niba mu star wigana ko vuga tuye vraiment ndamwigira ko d'après Jiki wanje ndamufana d'après nuko jemeze ndashaka kwigira ku muntu kanaka nawe wigira kuri inde wahe akumotive wahe wumva ko arimba ukavuga ati wow ndaryohewe jewe abastar bose bakera bajya batama bacu bakera bose par exemple bajya presque bose ndabumviza arrangement zabo Nixa David Chancho Amisi Africanova Kirundo Gerard bajya abagore bari muri groupe muri nzunye national orchestre national hariho bajya baririmba ibintu by'imico cyane abantu bose bakera je baranyaspira cyane cyane abantu bakera banyaspira ku kintu bita arrangement musical bakanyaspira no kuntu bandika ya ariko abantu bose bakera je ntandi muntu ntumviriza ninanga ndayumviriza yewe ruvuga ngoma jewe naragowe aho nciye baravuma juste ni indirimbo ushobora kwicara ukivuga ati wow kungene abavye baririmba cyangwa ugasanga hari indirimbo zonga abantu batanazumviriza mugabeza ngo uyu muntu ngo kumbura yazivuga yari yaborewe mugabo genda gusanga message yabo irakomeye nk'indirimbo y'umuntu yitwa Mukosamari jewe nabibonye nkiri muto nakundanye n'umukobwa uyo mukobwa yari mwiza amaso aca nsaba amafaranga nayabura jewe maze kuyabura sinasubiye urumva ni indirimbo usanga zifite ama message indirimbo ziryoshe ya umva bose baranyaspira hama apart yo ngaho indirimbo zake abarimbyi bo hanze je nkunda kumva indirimbo za kera cyane indirimbo zo mu myaka 50 ama jazz ama blues ama country rero usanga ari abantu numviza cyane gusumba ariko muri generation zagiye zihera narumviza Jackson cyane ndakunda kumviza Asher wenda ni guyanje hama na Arkeli wow biraryoshe cyane ndakwibaza kandi kabaza est-ce que niki kintu waviza kera gushikako utaparvient gushikako mugo ubonye uri kurashaka gushikako donc cyo wabona ava kukikinda gishaka nticakunze ko kibaho kugishikako mugabo nawe kuviza kucahe kera mu bintu nashaka ko ari kumenyekana kinjo kumenyekana cyari kintu numva shuye nk'abandi bajene bose icyo naco ni kintu navuga ko nagishitseko cyatorewe nyisho bon usanga abantu bakuze kuko ariko hari ibintu byinshi umuntu atarashikako ni gushika kuri niveau international ni kintu maze imyaka umuntu yiruka naco kugira gishikeko ushobore gukora indirimbo tumere nka kujya kubona abandi barimbye muri Tanzania Uganda tubona ku bandi bagenda ku amashow yo hanze nicyo kintu ntarashikako ariko naco nyene ndavuga nti one day nzogishikako tu byanga ariko uracabishaka sinzoruhuka nagishitseko kuko ni ikintu gikomeye cyane twizere ko Imana izo bikora kazobishika amina Emery sana agenda kubaze turabona ko ugeze mu bigero vraiment turana kuri umuhungu we garçon bombo urumva nuwa urashaka ufite umusheri ubunye vuga ko twumva abanyene umusheri masohokanye kera birahera puro mu maeske urafise undi muntu woba musohokana ari arahari erega nitwaremye ngo tume turi twenyene arahari pour le moment arahari nje kumufasha neza vraiment wowe ndakwizeye sha naje namushimira kuko aramfashe neza none ko natangiye no kuvyibuha wavyibushe vraiment ndabona amatama ni hatari frère aramfashe neza vraiment arampa care no umwana wo mu muji yabizi reka tuvuge nti Imana ibahezagire uzodutumire Imana ni yakuja imbere ko nugira kibazo nzobabwira ndafashwe neza cyane arabibonye none tusanga tubizi nyene abastar rimwe na rimwe usanga ukora musique wunguka gasanga nyene akarusho akabona eske hari nk'imodoka ibintu bikaza uranzanira uranyereka imodoka inzu ko Emery urakora umuziki uraguhemba mu bintu navuga ko umuziki wampaye cyane n'abantu
umuziki warampaye abantu, umuziki warampaye gushika ahantu ntarinzi ko noshitse, kandi nkashikira ahantu ugasanga abantu barakwakira neza, barakuryoherererwa. Nanje nkaba mu bintu vya mbere nemera ndavuga ati itunga rya mbere n'abantu, udafise abantu nta tunga uba ufise. Hama ibindi navyo navuga ko ni ibintu bisanzwe, ariko ufise abantu ufise vyose. So ku bindi navyo hari ibintu vyinshi sinovuga ngo umuziki ntaco wampaye. Umuziki warandihiye ishure, narapambanye kwera ishure, umuziki waramaze mfite gushikiza n'akandi kazi mfise apaka y'ibyo nize rimwe ngena nkabikora kuri terrain. Mugabo muziki iri mu bintu binini bimfasha kubaho ubuzima bwa misi yose. Navuga ibyo mfise naho rero abavuga ngo no kwirata reka tubireke. Ikibazo n'ukuri n'uburenganzira bwawe. Ese kubunye utaha mu rugo kwa muzehe cyangwa utaha Emery afise anataha ubwiwe? Bivana igihe ntaha pour le moment ntaha mu rugo. Ndashaka kumwe n'umuvyeyi kuko hariho ibintu byinshi nshaka ko nzovaho naje kumufasha. Ariko si igihe kirekire naho nyene niyaza ko vuba atari kirekire cyane ndashobora kuvaho nkaja gutanga urundi buzima. No kuvuga ko nko mu mezi 2 cyangwa 3 ari imbere. Yeah. Okay, ni kwibana gusa sikuzana umugore ndakwize canke harageze. Ndabona nyene harageze. Iyo uravyibana ko ndi umusore nanje ngeze harageze, ariko sinoca namuzana mu mezi 3 bisaba ko manza kuvyitegurira. Ariko navyo nyene biri mu bituma numva ko ushobora gutera niyo ntambwe kuko ngo ntitwaremeye kuguma turi twenyene. Yeah. Kwe kinone bijubu ko va muhira. Kwe kibikubira dudubiza ubu vyumva mubu. Kwe kibitaje kera ufashwe neza Emery? Sana. Mbayeho bien. Safi tu. Nta kintu kiryoshe nko kuba ufise naho tugira ama miliyoni. Ariko ukafise umuntu ashobora kwandikira ka message waraye neza akagupunguza stress. Cyangwa ukirigura tigiti imisi yose amukaza wumva umuntu akwandika aka message ngo uri hehe kamubwira. Cyangwa kumva ko ati byagenze gute ku kazi. Nturarongora mwe kumva hari amajambo akuramo stress zigapfunguka. So biroroshe kugira ngo ubuze mu bworoshe. Mugara n'igihe rero mwebwe abademu hari igihe rero muduhindurira. Birashika mugashwana ukumva nyene mafite urukundo rugizwe n'ibintu bibiri. Rugizwe n'ibihe vyiza rukagirwa n'ibihe bibi. Ariko ibihe vyiza biriho kugira ngo bitume mu rukundo mutera indi ntambwe. Urumva? Ariko ibihe bibi navyo biriho kugira ngo mutere intambwe zirenga ijya mwariko. Nico gituma rero urukundo utarimo gushwana niyo ruheze ruhera nabi. Ariko iyo mushwanye niho mugina muramenya uburemere bw'urukundo mufitaniye. Mukabona ko hari ibintu mukwiye kurengana, mukabona ko hari ibintu mukwiye gusimba ejo nivyagaruka ntihagire efe bikora kuri mwebwe. So rero urukundo gushwana ni kimwe mu bigize urukundo. Nico gituma bwa ko urukundo ruryosha kandi rukabiya. Nuko rumeze ni urukundo rugizwe n'ibintu bibiri kuryoherwa, umunezero n'umubabaro. Mugabo ibyose bifise ico byungura mu rukundo. Iyo ubabaye bituma iyo mufitaniye ibibazo bikabatera kubabara, bituma mwicara mu gatora inyinshi cyo bibazo. Hama ejo shikizo kigarutse ntihagire na kimwe kibagira. Iyo muryoherwe naho bituma mubana mutera intambwe kugira ngo urukundo rwanyu rukura. Yeah. Ndakwizeye cyane. Muri muziki gatoya. Ni ayi plan ufitaniye gukorana hamwe n'abaririmbyi bagenzi bawe ko nzi ko muri muziki mukundana muri solidaire. Ni ayi plan cyane ni ha muziki cyane ni cyayi kintu miteze gukora muri muziki. Pour le moment ndiko nkora album yanje ya kabiri. Album ya kabiri yitwa kimwe guteranya kimwe bingana kimwe mu rukundo. Ni nshasha. Birashoboka? Iyo afite iyo abantu babiri bakundana by'ukuri abari umwe. Rero niyo project ndimwo izo irimwo album zishikindi izindimbo 8 kandi azoye mu makorabo n'abaririmbyi bonga. So umva ko muri album yanje bazoba birimwo abantu benshi. Yeah. Ndumva biryoshe tukangira bizoba ibintu bitesa sana bizoba bidifana n'abandi bantu tumenyereye cyane. Turavyizeye kuko umwana w'umuntu yamapanga ibintu ariko ugasanga Imana ifise ibyayi kuntu bipanga. So no kuvyizera tukavyizera tugabana dusenga kugira ngo Imana izi ibije imbere. Okay, featuring izosohoka ryari tuyitege ryari biravye? Featuring si ntayo ndakora no bambeshe ariko ndifuza kuzigira
kandi ndifuza ko nosohora indirimbo n'umukobwa uwo ari we wese mugabo abishoboye ariko pour le moment ntayo ndakora ariko neza ko mu ndirimbo mu gihe nsigaje naho ntakizi ariko neza ko kitazohera ata indirimbo ndakorana n'abandi bantu. Okay, merci rero ndagushimiye cyane. Yego natwe twagira tubabaze bwambere bwo turabashimiye kubona mwatwiyumviriye ko kandi Imana ibahezagire mwana mutera imbere. Akazo twagira tubabaze ni mwa mufise umukunzi murafise umusheri en tout cas kandi ntimuze mu bikate iyi nyishu muyigumizemwo. Ego ndafise umusheri. Sawa sinobabaza izina ko nawe mwovuga murakoze namwe umbaza ndanagushimiye cyane. Emery nagenda guseze ndanagushimira kukaryo keza wamaye kuyaga nawe. Merci cyane ku butumire bw'iwacu nize ko nundi musi togaruka. Mwakoze cyane kutumira Imana ibahezagire hama undi musi mwadukenera muze mutubwire. Bakunzi b'Agaciro TV nimwibagirwe aho munsi bwa subscribe hama no ku likinga page yacu y'amanda mu bironka kuri kwa murakoze.